gihugu ngo cugarijwe n'ibibazo bitari bike imbere ngo biranemezwa n'abarongozi b'igihugu. Ibi rero bikaba bimwe mushikirizwa na Francis ROHERO mu kiganiro yari yahaye abamenyeshamakuru. Hari n'ibindi rero bitari bike yashikirije ku vyerekeye ubuzima bw'igihugu, reka tumwumvirize. Abarundi bamenyereye ko umugwi mushasha wa politike nk'umugambwe uza ugwanyira ubutegetsi, ariko cane ico tugiye kwihatira twebwe nk'umuvukano la fraternité des patriotes neza, tugiye gushira imbere kwigisha kugira ngo tube ishuri yo kwigisha ingene ivy'igihugu bitunganye, ingene igihugu gishobora gushitsa ineza ya bose, maze n'uno munsi abarongoye nibaba babikunze bakabikoresha ku neza ya twese, batabikoze naho abaruka abazozejo bakazobikora. Mbega uno munsi Burundi bugeze hehe? Tugira amahirwe ko abarongozi b'iki gihe badasiba kubivuga, baremeza ko igihugu cy'u Burundi kiri mu ngorane, bakavuga ko kibuze amahera y'agaciro, bakavuga ko hari byinshi bitameze neza. Eka sagaseseshwa rumuri, abarundi benshi barafise ibibariza uno munsi. Uhereye mu bintu by'ibanze baravuga ko habura ibitoro, n'ivyo bijanye byose ugasanga ibiciro byaraduze. Uno munsi hari abakozi ba leta kenshi usanga bariko baridoga, bifuza guhembwa neza, bakifuza no kuronka uburusho. Turabona abarimyi hirya no hino babura ifumbire, bakabura ingene bifata, eka bakarira. Hari abadandaza babura aho bakura ibidandazwa, bakabura amahera y'agaciro, aho basuma, eka bikanabagora ingene babikora. Hari abakiri bato benshi cane babura akazi, bakarira. Mbega ayo marira yose twebwe tuyita ingorane? Ego niyo abuza abantu benshi kubaho neza uko bifuza. Twarabikongatanyije byose, turicara dusanga burya ingorane nimwe gusa muri iki gihugu. Izo zose ziriza abantu sizo ngorane. Ingorane imwe nyamukuru ni ukutagira uburongozi bw'agaciro bushingiye ku mutima w'ubuntu mu gihugu, no gushobora kugira ubwenge bushobora kurema imbono ya kazoza ituma igihugu gishobora kuba ciza kigasangiza baco amahirwe. None ivyo vyokunda gute? Niho tunibutsa n'abantu yuko bakunda kutubwira ngo mbega umunyapolitike mushasha yobazanye iki, nk'uko umengo bipfuza ko yoba ari umuntu yarimye afise iciyare ciwe, canke yoroye utunaturiya yozanyira utumwanya tutwo kurya abantu nk'uko abikwira bereke ko hari ico yakoze. Eka namba uno munsi niho dushingira tugira tuti reka tugire ca cigwa twibutsa abantu ingene tugiye gukora, maze batahure igihugu cacu tugihe amahirwe cifuza. Uburundi tubugereranya n'igiti, igiti kinininya cane, igiti c'umutumba kigera kure, igiti kidashobora gusenyugwa n'isegenya, igiti kidashobora gusenyugwa n'imbeho canke imvura uko zoza kose, igiti gishingiye imizi yaco kure cane mw'isi, hamwe icoza cose coshobora kucihanga ntigikoroke. Ngici igihugu twibaza, ejo na hirya y'ejo ico gihugu kikagira abaco, kikabagaburira, kikabahaza. Mbega ico giti kiba gishinze gute? Ico giti nk'uko muzi ibiti vyose bigira imizi, iyo mizi nayo twebwe dusanga ari wa mutima w'umurongozi turiko turarondera. Mbega abo barongozi twiyumvira, abo barongozi b'agaciro tuvuga baba bashingiye kuki? Bashingiye cane ku bintu bitatu, arivyo twita twebwe ngaha ubugabo, ubushinga ntahe n'ubuntu. Akenshi abantu bashobora kubihatanira aho kubifatanya nk'imizi y'agaciro y'imico y'imigenzo y'u Burundi ngo babitahure. Ubwa mbere ku bugabo dusanga bigaragaza abantu bafise ubwira, bagakunda ibikorwa, bakagira n'igishara. Ivyo tubonamwo la passion, kwibaza ati mbega ejo haza no hagira gute. Umuzi ugira kabiri ari wo bushinga ntahe, utwereka ugushobora kuvuga ukuri, ukumvikana n'abantu, maze ubwira kabiri bagashiraho ubutungane, hamwe bumva yuko umuntu uwo ari we wese batamutunganyirije bitabanezera. Abo bantu bagira ugutwi bakumva abandi, maze ugutahurana mu gihugu bikiganza bigasasagara. Umuzi ugira gatatu ni uw'ubuntu, nawe nyene ufatira ku bintu bitatu, ari byo gushobora gukunda abantu, kumva yuko ineza yabo ikuraje ishinga. Ubugira kabiri bagira ikibabagwe, bagatahura abantu, maze bakabarana nabo bataza barabarishaguza. Ikigira gatatu bagira umutima wo gusangira. Ngiyo imizi tuvuga ifatiye mu buzima bw'abantu mu gihugu cacu, muri kahise kacu, mu mico n'imigenzo yacu. Hamwe bagira bati urya muntu ni mwiza, urya muntu ni gitangaza. Nivyo biza gukosora ejo,
aho tutabona abanyapolitike baduga badudubiza bavuga ngo uryaje kurondera iki uryaje kurondera iki kuko bamuzi umutima wiwe. Iyo mico tuyisanga mu buzima bwacu kuva tukiri abana, aho dusanga tugira tuti abantu beza mbega baroyehe. Nico umunyapolitike mwiza bishobora gushingirako, nabo bantu beza mwese muzi ushingirako twogira tuti mbega ibishasho no musi bije nibiki. Iyo rero dufise ico giti gifise mwene iyo mizi, murumva neza ko ejo kidasenyugwa n'umuyaga. Si giti habaga akabaye kose, ingorane z'ubwoko, ingorane z'imfungurwa, ingorane z'inzara n'ibindi, abantu bagacanamo. Iyo mizi ituma ico giti kidasenyuka. Ni bwa Burundi rero nico cya giti twariko turavuga. Uburundi buhagaze ku mico n'imigenzo ishingiye kure mu kuzimu, imitima y'abantu igatekana kubera abo bantu. Iyo rero dufashe iyo mizi y'ico giti, dusanga ari kimwe twita ishingiro koko ry'igihugu, ico bita le fondement d'une nation, naho ifatira, maze igihugu bakagira bati kirya gihugu ni igihugu c'abantu bafise ivyo bazi n'ivyo bemera. Uwo mutima w'abo bantu urema abarongozi b'igitangaza. Ni ba barongozi dusanga bashingiye ku bice nka 90%, bamwe bazira ibiturire, bakazira ubube gito bwose, kuma babivuga, ugasanga n'abantu batekanye, batimbataje umutima wabo neza, bashobora kugira neza bose. Ivyo bigaragarira ku gushobora kubona abantu baja mu mareta yacu, bakaja mu namashinga amateka aho bagira amategeko n'amahego z'amateka, bakaja mu nzego z'ubutungane batunganyiriza bose. Nabo bantu baja mu nzego zose z'abakozi ba leta batunganiriza, ugasanga bari mu bamenyeshamakuru nka kuko iwanyu, bakaba mu nzego zose z'igihugu, mu bajeje umutekano, hamwe atamurunda kibabariraho yokiriye. No ku mutumba mutoyi hariya hasi usanga umuntu anezerewe no kugira ati hariho abantu barajwe neza, ishinga ni neza yanje, bakayimukorera maze bataje kurondera akazi. Naho politiki itandukanira, iyabo bantu batagira ngo baje kubera baje kurondera akazi, baje kwironderera utwabo, maze politiki kajamwe abo bantu bigitangaza. Ivyo rero ni bimwe tuvuga tuti niho hazi junja ry'igihugu, ari naco kimwe bita mu Gifaransa la souveraineté d'une nation. Igihugu ntikiba kikirabwa gusa nk'ica abantu buzuye ahantu, abantu bacubaha kuko cubahiriza ababo, badacinyiza ababo kuko babumviriza bakabatega amatwi. Hamwe n'umurundi abakure mu mahanga yagize ingorane, abarongozi bagira bati mbega abana bacu bagiye hariya anye bariko bahogwa iki, bakabiyumvira, bakabakunda, bakumva ko ari abarongozi kubera bagirira neza abantu. Iyo souveraineté rero y'igihugu ari naco twicijunja, kirema ugushakana bwa bwenge navuga, uwo mutima w'abo bantu ure mu bwenge bw'igitangaza, butuma haza imbono y'igihugu ishikana igihugu kure. Abo bantu rero b'abarongozi nk'abo, icambere bafata urugezo rwa mbere rw'ubuzima bw'abantu. Mu gihugu twese turakeneye kubaho uko tungana uno musi 13, dukeneye kubaho dufise ibiduhaza, dufise ivyo dukeneye. Ubwa mbere babanza gukoresha amakori y'abanyagihugu, bakashingira cane mu bintu by'uburimyi n'ubworozi no gukingira isi. Ivyo bintu ni ntahara, nivyo biza nico bita itunga mpemburo. Igihugu caba gikenye uko coba kose gitegerezwa kugaburira abana bacu. Waba mukene waba mutunzi, udashoboye kugaburira abana bawe nta kindi citwazo ushobora kuvuga mu isi. Kugaburira abana bawe ni ikintu gito gitegerezwa. N'igihugu cacu kitaraje mu majambere nk'ubu, kera kubami nta mabije yarariho, nta mareta yarariho, mugabo abarundi barafungura karya bagahaga, maze amakimbirane akagabanuka. Niryo twita itunga mpemburo, ushobora guhaza abana bawe. Iyo rero igihugu gitwawe n'abarongozi bashobora guhaza bacu, bariyumvira hejo haza habo, bakagira bati reka tubaho ubumenyi, kurya babwira bati akanyone katagurutse ntikamenye iyo bweze. Amashuri araheza akaja ahabona, abana bakigishwa mu rugezo rwose rwabo, abiza amashuri mato, ayisumbuye canke ya kaminuza, abiza ubumenyi bwose bushoboka, babwiga kugira ngo babinyishu igihugu cabo. Abo nyene bashira ahabona ingene babavura, bakagira amagara meza, ntibabe bankonyeri batazi ico bariko bararondera. Ni hamwe biyumvira abari mu ngorane za mu gihugu cabo, nk'abana canke abagize mu zabukuru, ugasanga ico bita sécurité sociale carategekanijwe. Ico gihugu mu rugezo rw'abantu usanga gifise ivyo cipfuza, maze abantu bose bigaha akazi benshi muri ubwo rugezo, igihugu kigatekana.
mbega mwene abo barongozi iyo bamaze kugira muri urwo rugero bigenda gute? Abo bantu bose baronse ubumenyi butandukanye, ni bamwe baca baza kuzana ibikorwa remezo by'igihugu, bimwe bagira bati n'ama ingeniosité y'ubwoko bwose, maze uwize utuntu na dukenyi akaronka icyo akora, igihugu naco kikabironderera inyubakwa bijanye, ico bita ingeniosité nk'ubwenge bw'abantu, bikadugana cane cane n'ama infrastructure mu gihugu akenewe kugira ngo abantu bose bamenye ico bakeneye n'ico bariko bararondera. Usanga rero iyo mwakujije abaganga b'igitangaza, mwarubatse ibitaro by'igitangaza, amakungu bose bakaza kwivuza iwanyu, bazanye iki? Ya mahera mwipfuza akinjira mu gihugu. Usanga babigisha b'igitangaza byatumye kubera mu bafise mwaragize za kaminuza z'ibitangaza, abantu maze bakaza baje kwiga ngaho iwanyu bazanye amahera y'igitangaza kuko bazi ico baje kuharahura. Ibitangaza byose by'aba engineer batandukanye usanga barakoze igihugu gisa neza, ibisagara ugasanga bisa neza byose, abantu bazi iwanyu bazi ico baje kurondera. Ntimuba mu gihunga umengo nimwe muja kurondera vyiza handi, iwanyu birahaba bakabisangaho kubera babarongozi b'igitangaza babiremye. Ivyo bintu bituma yamabarabara, ubudandazwa, ibintu byose bikoresha kubera y'amakori y'abantu biza bikazana igihugu ciza gisa neza. Ejo baba kiri bato barondera akazi ntibaba bakirira. Ivyo bintu byose birema akazi k'igitangaza, bikaza kurema umwimbu w'igitangaza kubera bamwe bize ivy'ubutari n'agataka n'ibindi byose, bikazana amahinguriro y'igitangaza kuko amahera y'igihugu akoreshwa ngo biboneke. Abarundi baba bake, ugasanga n'amashirahamwe arabura bakoresha kuko bose baronse akazi, bose baronse ico bakora, maze n'umunyamahanga haje ugasanga araronka ico akora. Nivyo biza kuzana umwimbu w'igitangaza, byose bikaza gusahiriza wa mwimbu mpemburo, maze ibishoka bikaba ibindi, mugashobora no kuha abandi mushura mu mahanga ya madolari akuzura. Bimwe vyitwa ingorane ejo, bimwe vyariza abantu hose bikaronka inyishu, ca gitoro mukacigurira, naho co duga igiciro ntikize kubatera ingorane. Bamwe barizwa n'akazi bakakaronka kuko bazi ingene vyagenze. Bamwe bose bibaza ngo bakeneye umushahara, uno munsi barawuronka kuko ikigega cy'igihugu kibomboka kigamera neza. Abantu bose mu ngorane bari bafise ugasanga baronse amahigwe, ubwo nibwo bita urugezo ruhanitse muri ca giti. Kimwe cari gifise imizi nk'aba bantu kikaduza umutumba kubera abantu bafise agaciro, kizana ivyangombwa byose mu mashami yabo nk'ivyamwa by'igitangaza, igihugu kikarema kikaremuruka, abantu bakagikunda bakagihurumbira. Aha rero mukamenya ko Francis ROHERO ari umukuru w'umugambwe FPI, umugambwe uheruka kwemererwa gukorera ku mugaragaro vuba cyane.